Je bakunzi b'umwami, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Mwebwe mwese muriko murakurikirana iyi video cyangwa muriko murankurikira kuri La Vie Chrétienne TV, ubuzima bw'umukristo. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire cyane. Nezerewe rwose kubona ngiye gusangira bino namwe. Ni bikuru kuko ni ijambo ry'umukiza. Murabona Bibiliya irabitubwira neza muri Zaburi 119 ko ijambo ari itara rimurikira ibirenge byacu, ari umuco utumurikira mu nzira ducamwo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. None rero ndanezerewe, ndaguhaye kaze. Yesu aguhezagire. Ni iri jambo rikomeye rwose. Pawulo yariko abwira abantu bo muri Efeso, ariko arabibabwira ku gice cya 5 ku murongo wa 20. Yababwiye ngo Imana muyishimire byose iminsi yose. Niko handitse. Handitse ngo Imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Handitse ngo Imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose mu izina rya Yesu Kristo. Yariko rero arabahanura babwira ngo Imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose. Murabona turi mu minsi nobwa yiherezo, niko na Bibiliya bitubwira, kandi tubiravye turabibona, kuko Bibiliya tubwira ngo mu minsi yiherezo hazoba impuha z'intambara, amapfa, hazoba ibintu Bibiliya nitwereka tugiye kubiraba tubona ko byose biriko biraza. Hazoba inzara, hazoba iki, kandi murabibona nka kino gihe turimwo, naho tworabera ko kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ibihe ntibiriko biroroha. Turiko turabura ibitoro, ibintu bimwe bimwe bikaca bigenda nabi, ibiciro bikaduga. Ivyo sagaseseshwa rumuri tugiye ku masoko niko tubibona. Mugabo nubwo biruko, muri utwo dukenya ufise, Imana uyishimire byose iminsi yose, niko ijambo ry'Imana rivuze. Kandi iriganuke numva no riguha muri ino minsi, kugira ngo umutima wawe ugume mu kibanza, kugira ngo ugumane ishimwe, kugira ngo ugume unezererewe Imana, kuko ushishikare gukorera Imana, kugira ngo ushishikare kwama ivyamwa, umutima wawe utotahare. Numva no guha rino jambo ugimenyereze. Imana data wa twese uyishimire byose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Naho wowe uriko uragwaza, mugabo urafise amahoro, kandi ayo mahoro hari abafise ibyisi byinshi mugabo bayabuze. Urafise umunezero, urakomeye. Imana data wa twese muyishimire byose. Ibisigaye ukirindiriye kuri ibyo uriko urasengera, hariho ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahiga umuntu yihangana agashitsa ku iherezo, kuko uwo niyamara kurama ngo azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abantu bayikunda. None rero hahiga umuntu yihangana. Ego muragwaye canke uragwaje, ego me urafise ibikuruhije, ego murafise ivy'uko urasengera, ukirindiriye ko Imana ikwishura, iririndira wihanganye. Hama Imana data wa twese uyishimire byose. Ico Imana itaguhaye uyu munsi, ejo izogiguha. Gumana ayo mahoro mu mutima, umutima wawe nuje mu kibanza. Erega Imana iradukunda, kugira ngo hari ikintu Imana yogenda yima abantu bagenda bayitunganiye. Dawidi we yavuze ati uhereye nkiri muto, none heraba ndashaje, ntaho nigeze kubona umugororotsi w'Imana nahebwa, nta naho nigeze kubona ngo uruvyaro rwiwe rusegerereza ivyo kurya. Yariko arashingira intahe Imana. None rero Imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose. Ibi bihe bizoshishikara kuba bibi, reka mvuga uko, kuko Bibiliya itwereka ko iminsi itera iba mibi. Haguma haza n'ibindi. Ho ushobora kuba hagahengwe, mugabo ukuzubona haraje n'ikindi ku ruhande rwawe hakaza iki, abandi bakanezerwa, ku bugingo bwawe ukabona haraje ikindi. Ariko Bibiliya itubwira ngo abababazwa nk'uko Imana igomba bakwiye kubitsa ubugingo bwabo uwo muremyi. Ivyo ni Petero yabiduhanuye. None hamwe rino n'ivyo, Imana iragira neza, Imana iradutabara, kuko iyo miriro yose yo kutugerageza siyo kutwica. Mbere Pawulo yavuze ngo ntitukabibone nk'ahari akatabonetse. None rero
dufise Imana idukunda izoducira icanzo muri ivyo. Ukiriko urasengera uwo mutwaro wawe, ukiriko urawusengera, uwusengere wizeye ko Imana ishobora kubikora kandi Imana izobikora. Hama muri utwo dukenya ufise ushimira Imana byose iminsi ingahe yose. Nuko ndabakenguruka umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Mushishikare gukurikirana La Vie Chrétienne TV, ibihaca, ibiganiro, indirimbo, ubutumwa bwiza, mubisangize n'abandi bataramenya umukiza, kugira ngo turondere iminyago tuzojana mu ijuru. Ego Satani tumunyage abareka aratwara muri Gehenomu. Nuko mugire umugisha, Imana ibahezagire, Imana ihezagire n'uburonderero bwanyu. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire birushirije.